ariko hari igihe hari uwundi usanga nyene mu gihe usanga agukunda ugasanga birabaye nyene murabikoze ugasanga urukundo rwanyu rurabandanije kandi ugasanga mbere biranatumye anakwiyumvamo cane gusumba nuko vyari biri. Nawe ndagukunda muri uwo mwanya nteye inda nababara. None erega mu gihe wemeye kubikora abazi bavuga ati tushegare juwe mu gihe wemeye kubikora ubuzi yuko wemeye na consequence ariko nk'abantu twize turatwariho ama metode yo kwikingira. Usanga cyane rero nk'abahungu usanga avuga ati jewe sishobora gukoresha ama metode bijya by'ama preservatif féminin masculin ati tinakurira imbombo mwishashe wana. None kuva ko twaryamanye umunsi umwe akagenda avuga ngo yarandiye naje ndamuri $500 ndi ari yone bararyanye. None ibazere nk'umuntu mubwiye kama mega heze ukaje usanga ngira na saa 7 y'ijoro iragera muri ko murayaga kuri telefone ashaka ko muguma unamubwiye ati sheri bye numvitira ngo kuri ngwinana atama mega yakuguriye ego sha muhebe ukaja wumva umubwiye basi n'amavuta ati amavuta yaheze ngurune ngo ndiso wawe ngo kare ngo utarakundana ngo ntiwisiga muhebe ibaze. Hello guys, mumeze neza ku ruhande rwanje meze neza cyane. Ni mu kiganiro Let's Vibe kuri WAGOS TV, tuyibutsa ko batarakora subscribe ni WAGOS TV kuri YouTube, Instagram, TikTok na Facebook, hose ni WAGOS TV. No musi nko mubibona nko musanzwe mubimenyereye twabazaniye umwigeme twari tumaze iminsi dukoresha abahungu gusa abakobwa bari batanguye kwidoga mu commentaire ngo mbega abakobwa mwarababuze kandi tuzi ko turi beshi. No musi navyo ati ndakora ibishoboka byose ndondera umukobwa ama twagomba tumwakire atwidondore atwibwire ivyo asanzwe akora mu kazi ka misi yose turabakiriye. Ego murakoze cyane. Ama ku mazina yanje nitwa Lisi nkamba mwitenga mu kazi ka misi yose ahantu ndi umunyeshuri nkaba niga muri Université de Glalac campus Saint Michel. Okay, mwakoze cyane kutwitaho. Murakoze cyane nawe. Nk'uko musanzwe mumenyereye twama tuganira ku madeba menshi atandukanye. Na musi naravuze ati umuntu yumva ko hari titre bafise azandike muri commentaire hama tuzoyivugeko. Hari wari wampaye titre basha mu mukobwa turi kumwe mwene mubona ko asa n'umuntu atinya cameraman murabe mubona adasa n'umuntu atinya twereke kudatinya Alice. Oya Jesse ntinya nutinya nyene nutinya nyene dumuri gente basha mweri je ahora numva rino avuga bari gende nanye twara abahungu gusa. Oya n'abakobwa baraba bari gende. Uri muri gende gute wari bidusigurira gute ati gende muri gende. Jesse ntinya nta kintu ntinya mu gihe ikintu ndakizi sindeka kukivuga ngo ni kubera ngo gutinya abantu ya gende umuntu umenyereye guhagarara imbere y'abantu benshi biciye mu guhimbaza Imana niyo mpamvu rero je nta bintu byo gutinya mfise. Ubu deba yose no kukoresha ko wo Jemba jewe ntugira ikibazo. Kume yaranteye ubwo. Oya guma hamwe. Aranteye ubwo. Kada hubyire titre nabonye muri commentaire hari wavuze ati kikibazo mutubarize abakobwa uko baba biyumva. Numuhungu yatanze commentaire avuga ati iyo uri en couple hama ukaryamana no mukundana mutaragira mariage vyoba bituma agusuzugura canke vyoba bituma agukunda kurusha niki wo bivugako? Ku ruhande rwanje uko ndavyumva nkuko ndabibona koko biravana n'umuhungu icambere na mbere kuko umuhungu arashobora kuza nko akaza nyene kukudraga ugasanga nta rukunda gufitiye. Okay, ugasanga je hariho ikintu we nyene yisunga ugasanga yo bashaka yuko mukora izo rapport sexuelle zonyene wasanga muri we nta rukunda gufitiye. Ariko hari igihe hari uwundi usanga nyene mu gihe usanga agukunda ugasanga birabaye nyene murabikoze ugasanga urukundo rwanyu rurabandanije kandi ugasanga mbere biranatumye anakwiyumvamo cane gusumba nuko byari biri.
kubwawe wovuga ati umuhungu agukunda mukabikora urukundo rurabandanya kandi rurongerekana, atagukunda naho bituma habiki atagukunda urumva we aba afise nyene misiyo yiwe yamuzanye kuri wowe gusa. iheze acagenda urumva iheze nyene biba biheze abaguhevye. burya nta bakobwa baba nabo babikora nabo bakundana ko bafise izindi gahunda atari kuvuga ko bari babakunda abakobwa nabo ego bigenda gute aparaje kuri jewe mvuze ati nabo bigenda gute ego icambere na mbere nk'umukobwa urashobora gusanga aje nko gushaka kubikora niwo bakundanye ugasanga hariho nk'undi babikoze hariya ukaje usanga nk'ubu dufate yiyumvire yuko yoba dufate yamuteye nk'inda akaca avuga ati rero urya muhungu yayinteye ko ntamukunda tireka ngende kurya dukundana ndamwinjire mpaka tubikore kugira nivyasarisha urumva azonyemere kuko bivanye nuko urya we ndamukunda wewe ndumva nta kibazo vyontera mu buryo twabikoze sindamukunda ugasanga nk'uwo babikoze yari yamwemereye nk'amafaranga umva akavuga ati je haka ayo mafaranga yonsi kareka nemere tubikore umva biciye bishika burya uri umukobwa akiri muto hari amafaranga umuntu yogwa kugira muryamane ugatwara inda kubwanje numva ko woba wisha ubuzima bwawe naye hari amahera umuntu yoguha ku buryo uvuga ati jewe peu importe kizoba ntegerezwa kubikora. hari igihe nyene bishika bivanye nyene na situation nawe uba wibereyemwo ukaje usanga nyene hariho nk'agashida wari wifitiye nyene ucironka nk'uwo muntu yaguha ukaje usanga nyene basibira baye nyene urabikotse nacuba wungutse ntacuba wungutse nyene mugabo urumva nyene ugasanga mwo mwanya yashatse wo gukemura ico kibazo nyene we nyene yifitiye usanga rero nyene birabaye rero bimaze kuba cavuga ati rero kurya arumva ntanahora soje twari tunafitaniye tirumva nka muntu yaguhaye amahera nturi bugende bumubwira ngo urumva ngo natwaye ya nivyo numvikana usanga avuze ati reka ngende kurya musheri wanje rero ko we twumvikana ngende nyene ndamwinjire nyene ndamugire nyene kugira bibe hanyuma suite rero we nyene ntazo kandi umuhungu amukunda ntashobora kumwihakana guys mumbabarire kwa nambaye ishapo hari izuba ryinshi nanje mfise amaso y'abashinwa hari izuba ryinshi sishobora kubona imbere mumbabarire kuba nambaye ishapo naye nagerageje kuyambura biranka ariko izuba ryambanye ryinshi mumbabarire rero katubandanye risi wewe kubwawe uriyumvira ko gutwara inda ku muntu wari nk'ubu nka wowe uri umunyeshuri gaca utwara inda wayitewe n'umuntu wari ukunda nawe agukunda vyoba ari vyiza canke vyoba ari bibi? urakoze kumbaza ico kibazo hama je nka jewe n'ukuri bishitse ku muntu nkunda ni kuri je nk'amashuri nigereyemwo je ndabona ata kibazo yontera ari umuntu nkunda ca tuvyumvikana nimba ca dukora eta civile nimba ca shika muhira hanyuma tukaca tubandanya kuko je amashuri ngezemo urahazi nawe hariya nyene naho witondera ugigera ino ntana kimwe ntawo gufata rero uvuga ati baguteye inda nta kibazo je mugihe noba ndamukunda n'ukuri nutinya je ndamukunda nta kibazo erega ikibi gikunda kuhaba iyo hajya dufate nimba basibibaye we bikaba ukamara kwiyumvamo ati jewe cyangwa ukamara kubona ati jewe vyabaye nayitwaye nturindire ngo abavyeyi ngo bonyene ngo bari bo bazovyibonera ngo naka ngo yahindutse ngo yatangwe oya we basi nimuvugana n'uwo mukunzi wawe nimba muvyumva kumwe nimuvugane hanyuma umuhungu nimba ari wenyene yishikira acaza abwira abavyeyi ati nukuri twebwe abavyeyi nukuri vyaragoranye nimudufasha ahubwo turaba ingene dushobora kuba kugwacu tuce tubana abavyeyi nabo byamaze gushika ntibashobora kwanga nuko nyene usanga nyene dutinya nyene ukuntu byamaze gushika abavyeyi ntibashobora kuvyanga urati none ubundi hocu ugira ntutinya ko bategerezwa kubimenya oya sibuvuga uko sibuvuga ko wewe urumva naguhaye shwa tiyo igutera woryohe mwanya wobabara canke woryoherwa ariko jewe reka ntanyumva nawe ndagukunda muri uwo mwanya unteye inda nobabara none erega
mu gihe wemeye kubikora Urazi. abazi bavuga ati tushegare juwe mu gihe wemeye kubikora uba uzi yuko wemeye na consequence ariko nk'abantu twize turatwariho ama metode yo kwikingira kandi bayazanye kugira abantu bayakoresha hamwe metode yo kwikingira ego zirahari mugabo basi hari ukuntu usanga nyine abantu badakunda cyo kimwe uvuga ati bibaye urumva basi je maze kumva nk'abantu benshi usanga cyane rero nk'abahungu usanga avuga ati jewe sishobora gukoresha ama metode bijya by'ama preservatif féminin masculin ati tinakurira imbombo mwishashe wana urumva ukaje usanga rero urumva umuhungu avuze ati wapi kandi naho ibintu byose usanga biraba vyiza mugabo usanga bifise nande na consequence ugiye gukoresha bijya vy'amapirire navyo birashobora kuba vyiza mw'urya mwanya nyene kubera wiyumviriye ati reka ndabinwe nyene simbe enceinte mugabo nawe muri suite muri kazoza birashobora kukugirira ikibazo we rero uvuga ati nanje nta vy'ama méthode de contraception ukoresha oya si ukuvuga uko si ukuvuga uko nyene biravana ukora uko nyene oya si uvuga uko nyene biravana n'umuntu ukora uko nyene biravana n'umuntu biravana n'umuntu wariwe muri ko murabikora attention oya ni umuntu yumukunda basi nyene nuko nyene utamufise ko n'amakenga kurasha ari umuntu nyene namwufa guhura n'umuntu wari we wese ntumunazinanye ntuzingaragwaye cyane ntuzingarakomeye ukaca ufana no kuvyemera uko nyene oya nicokunda ariko mu gihe tuzinanye ndumva nyene menga ntacyo byaba bitwara uko nyene aha bareka tuve kuri ivyo ndabona bavu ntsinda natanguye mvuga ngo umuntu menga afise ubwoba yambwiye ko ari muri agent ndetse naho ubwiye ndayibona katuje mu bundi buzima dans le futur dufate niba wagize mariage no musheri wawe je utubwira ko yagutera inda agaca kuvanga uwo bitifata mu ngwiki aguciye inyuma ngo dufate warakuze ufise abana nyene uko mwakundanye meze umva warahindutse nyene basi imyaka yariyongereye agaca kuvanga so je icambere na mbere uko nkunze kubibona hari n'igihe hari igihe mpora mbona n'umugabo ashobora guca inyuma umugore bivanye n'umugore umugore bikamuva ko kugira umugabo amuca inyuma gute birashika sigurira ndasigurira yego hari igihe basije usanga cyane nk'ikintu cyane nk'ikintu c'isuku rike kigatuma umugabo ego hari umugore basinye hari igihe usanga nyine ari umunyamwanda ukuntu ugasanga nk'umugabo arataha asanga yambaye ibintu by'ibiguturiya nyene ugasanga yagiye mu murima mu gitondo birashika ukaja mu murima ugasanga atashe saa sita gushika sizera umugabo agataha sizera asanga akiriko n'uburimiro bwo ku maguru naho umugabo haga burya nyene umugabo abakeneye nyene kubona umugore wasa neza ameze neza mu gihe yaguhanuye ugasanga umenga koga nyene hariho rero n'abaca banegrija rero ngo motife ngo nuko ngo yaravyaye ngo afise ngo umwana ngo aheka ngo aramusobako usanga na wene aciye abishiramo na negligence usanga nyene agumanuka nyene ibintu vy'ibisorero vy'abana ivyo nyene birashobora gutuma n'umugabo agira n'isoni ryo kuvuga ngo reka aragusohokana je maze kubona kenshi ugasanga umugabo bafashe n'urugendo n'umugore ugasanga abwira umugore ati buragenda ndaje akemera akamurihira n'imoto wenyene ati buragenda ndagusanga kubera iki umenga nyene aramaramara bivanye n'ukuntu nyene umugore ameze kamenga aramaramara nyene bari kumye sinzi ni hari igihe nyene usanga nyene ari guca inyuma ari ingeso y'umuntu nuko ukuntu bivaye nuko ukuntu basi tukiri bato ugasanga umuntu ntazi gukunda umuntu umwe ego birashobora gushika ugasanga ego basi harabayemwo umwe nyene ucagura mukagira mariage ariko kubera yuko yangeso wari wifise kuva kare utashobora gukunda umuntu umwe nubwo ushobora kumuzana mu kabana kugira ngo ugumane nawe nyene usanga bigoye kuko urumva ni wa mugani bahora bavuga ngo agatoki kamenyereye gukomba ukama gahese
Were kugawe wovyakira gute mu gihe nk'ubunye dufatura ciye nk'ahantu nko mu kabari ugasanga umugabo wawe ari kumwe n'akana nyene keza uzifata wo gute? Icambere na mbere jewe ndamanza nkiyumvira ubwanje yuko atakintu uri sure ko mu mwanya nyene wowe babonye wabanza kwiyumvira ibindi. Ego erega no guhita ukora ikintu ubwo nyene birashobora gutuma ugwa mwikosa ritari ilfo nimbo umuntu umubonye kiki je nivyo nabwiye n'abahungu benshi ndakunda kubabwira ati nimba dufate nk'ubu birashitse turi nko muri relation ndamubwira ati jewe mu buzima bwanje ndakunda umuntu ambwira ikosa ryanje nimba umbonye kikosa shikira umbwira ati burya iki kintu wagikoze kandi cambabaje rero urashobora kuva uva ukabona bicaye nk'ahantu ukaca ugenda n'ishavu nka wa mutamakazi wo muri ninde wacu uhita ubamenera ko n'ibyo bariko baranwa ukaca usanga nyene nk'uwo bari kumwe ni nk'uwo bakorana canke n'umuki wiwe cyangwa asanga hariho nk'ibindi bintu bariko baravugana kandi bishobora ugasanga birashobora no kukugira nawe akamaro rero vyiza nuko umushikira bukebuke ukamubaza apana gucucana ishavu rirerire umushikire bukebuke umubaze ingene vyagenze burya hari ibintu vyose vyama bipfira mu kiyago iyo hataba ikiyago hagati y'abantu dufate bubakanye nta kintu bigera bavamo ibintu vyo ikiyago rero nico gituma ibintu vyose bigenda neza gushikira umuntu kamubwira ati burya rero iki kintu mugenzi nubwo wagikoze je cambabaje aramenya ingene ahindura mugo urumva utayimubwiye ukaca uvyigumizamwo usanga nyene ibintu vyabaye nabi. Nk'uwo umuntu agerageje kubaza ni igiki wokorera umuhungu mukundanye kugira ntakuvange canke ntaguhebe? Oya biravana n'uwo muhungu hari n'igihe rega ni ya ngeso nakubwira hari igihe usanga afise iyo ngeso nubwo wo mukorera iki aguma yagiye ari ngeso n'uwundi rero nyene basi nyene umuntu nyene ugashobora kumwereka nyene yuko umukunda gute wewe nigere byitaho. Oya we nko kugawe uvyerekana ngo iki ari nk'umuntu dukundanye cyane nk'umuntu tubana nyene umuntu mukundanye dutangurire kuwo mukundanye tugiye kameramani wasavye nimero wumvirize jewe umuntu dukundanye basi nyene ikintu nokora kugira nyene yumve abone yuko ndamukunda ni giki basi gusa urashobora aga umuntu ari umuntu usanga mu gitondo umuntu ukikangura mu gitondo wasanga yakubajije ingene waraye ingene umerewe nimba ari kumuranga kubaza wiriwe gute mwijoro akubaza umerewe gute burya uwo muntu ashobora gutangura kubona ati uyu muntu harimo akantu none ibaziwe ni gute umuntu wovuga ngo uramukunda ugasanga mu gitondo kumenya amakuru yiwe no kutayamenya nico kimwe kumenya ngo yaraye neza canke ntiyaraye neza nico kimwe none uwo muntu bavuga ngo arawukunda mugo umuntu ashobora kuba ashaka kuguma mzi umwanya wose ubuzima bwana kabumeze gute yafunguye canke ntiyafunguye urumva nyene uwo muntu ashobora kubona ati umuntu aranyitayeho. Hari abakobwa bavuga ati wowe umuhungu dukundanye nta n'amahera ugira sasi tukaza wumva ngo wafunguye gacubaza ati urabamaye ivyo fungura oya rega oya kwegura mubaza ati wafunguye ni kugira ubushaka kumenya nyene yuko yafunguye hama uca ubikoze iki mu gihe atafunguye nyene ari nk'ico ushoboye gukora nawe urashobora kumufasha gusa rero n'undi nyene usanga kubeshe nyene yifitiye nk'izindi ntuze ziye abakobwa mu kugayana waje ngo wafunguye ashobora ati wagera umfungurire oya uwo muntu nta muntu kamemewe kwishura nk'uko umukunda muga ukamubaza mukamishura nk'uko utwo message ari gihe usanga ari utw'uburyarya oya urana ndakubwire umuntu ico akeneye arakigwanirira urana rero nk'umuhungu akeneye ati umukobwa tuzoryamana utwo message uri kuravuga ngo waramutse gute ngo wafunguye waraye gute utwo tusara tukubwira aratukubwira kandi tw'uburyarya atari uko abikuye ku mutima gusa naho rega umuntu tw'uburyarya nawe arashobora kwimanzika ukwe inga zibiri ukwezi amezi abiri nawe nta mwaka wohera n'ukuri
kuko rega umwaka ntiwohera utaramuha ivyo akeneye. Umuntu basa gushaka kivyo arashobora no kujana no mu kabari akakugurira ico ushaka avuga ati nukuri navuga ico ashaka cose bamuhe mugabo ntushobora kuhava uwo musi nyene bikuguriye ni gake ntushobora kuhava atakubwikiye. Abo baba badafise amahera urazi ufise amahera arakwirekera ushatse tutre weekend akagusohokana abo niwombwiye ko amezi 2 yohera ivyo akeneye atarabironka kubera iki vyoshika. Baratanguye kuvugira inyuma ya kamera ngo yohera. Erega umuntu ashaka mu diaspora gwa gutamwa inoti nko kundwi $100 akaguma gusohoka nawe hohera indwi zibiri cyake natarabironka. Kubera iki zohera nyene gute? Erega nawe mu gihe ubonye mwiyo misi nyene naho yo baguha ibingana gute ukabona cyatangwa kujana mu ivyo ubona ico yashaka Chibona yuko atari urukonde yaragufitiye ahubwo yari kara profita nyene kugira ashike kwico kintu we nyene yari yishakiye. Aho je n'abahungu mbere sinzi n'ivyo bintu mbere cyakora none. Yareka. Kandi ababwira akamemesi nabonye. Mbere sinakamemesi nakari ikiganiro ca Miki wo mu Rwanda. Yavuze ati umuhungu ashaka guma gutama inoti. Nawe nyene inoti nyene nyinshi gasanga nyene uramaze kugera nko mu $500 hama nivyo mugaca mubikora agacije genda ariyemera mu bantu ngo yarakuriye. Miki nawe yavuze ati none kuva ko twaryamanye umunsi umwe akagenda avuga ngo yarandiye naco ndamuri $500 ndi ari yone barajyanye umunsi rero wewe umudiaspora zo gutabona $100 uzovuga ati siwandiye nije ndamuriye. Erega gusa no kumengana ibintu twamaze kwishiramwo bacumenga umvise akazina mu diaspora no cumenga ikindi kintu cyane inoti ugasanga n'umuntu ari muri Kongo ngo mu diaspora none apfa kuba afite $1 apfa kuba afite Kongo bakoresha $1 hariho n'umuntu ari ngaho mu Burundi wosanga afise amahera gusumba n'uwo muntu reka n'uwo rero uwo nyene none cyitwa mu diaspora kandi atari gaje bukanatanganye kuko tuzi ko aba diaspora bafise amahera menshi kandi basaba umva amahera yabo afise agaciro si kuvuga ngo abaguhaye amahera menshi wewe abona ko amahera make ariko wewe none je ko nagize umusheri mu diaspora mugabo atayarampa none kandi yagiye mu diaspora kandi yagiye dukundanye umusheri mu diaspora akaba atamahera arako amaze yigiye kingana gute umwaka urenga South Africa muhebe ibaze umuntu ukamubwira ko n'amamega heza uhajemo ngo bayire tuzosubira uyarose. Haka video nabonye ejo bavuga bati mukobwa ntiyahera amezi 6 murakundanye heza amezi 6 nturamusohokana na rimwe ikirenzaho akubwira urabona ko nyene ibisuko byashaje oyaje hose ndanasuka nta no kumubwira ati sheri ntiyaragera kuja muri saro kugira agwa amahera yo kuja muri saro ariko ugaza wumva abahungu ngo none kare tarakundana ivyo sinyabigira je ndi se wiwe cavuga ati muri ako kavideo bavuga ati nimba rero utari se wiwe futa nimero yiwe mu gihe uzobona ko ushoboye kumumenya abari uzomuvugisha. None ibazere nk'umuntu mubwiye kama mega heze ukaje usanga ngira na saa 7 w'ijoro iragera muri ko murayaga kuri telefone ashaka ko muguma unamubwiye ati sheri bye numvitira ngo ya nukwingwi nana atama mega yakuguriye ego sha muhebe ukaja wumva umubwiye basi n'amavuta ati amavuta yaheze ngo none ngo ndiso wawe ngo kare ngo utarakundana ngo ntiwisiga muhebe ibaze papa nta n'umunsi papa nta sahe ndwiragera ijoro tuko tuvugana kuri telefone kandi papa wawe amavuta yagura ko yarakuvyaye kandi uwo nawe ariko arakuresha nimba akeneye ugutwara ayo mavuta azo yakugurira kandi rega nabanza gira exercice hariho n'ibintu rubwa abahungu rebi banegrije kandi byari bikenewe buga misi yose ikintu utakimenyereye hakiri kare ntaco ushobora kumenya kuko bahungu ntushobora no kuja gukina match utagize entraînement bahungu muko muradukurikirana muko muravyumva pana vyo kuza murivugisha ngo Jesse ndi so wawe ngo ndakugure nimba utari se wiwe ntuzosubye kumurondera kuko nimba udashoboye
kumufasha mu bibazo aza afise canke gusatisfeza amabezwe aba afise. Fute nimero yiwe. Ufute nimero yiwe canke akubloke. Ja abakobwa nguma ndababwira arazokubloka. Akacaguma ashaka kubona usa neza. Mve. Ngo abonye nguri kumwe n'uwundi Ubushaka ko savura. Ubushaka ko umukobwa mukunda yaguma asa neza. Kandi hanze uguma nandi bakobwa basa neza. Ukaguma ubipfuza utazi ko bobo abasheri babo babitayeho. Naho kwitaho wawe uja kuraba abandi bitayeho n'ababo. Ugaca uja kuraba abandi aho kwitaho umusheri wawe. Umusheri wari nimba ikaratwumviriza. Jendi singo baratwihakanye. Aratwihakanye. Cameraman mwitorera. Kazimana nyisabiye akanimero none hari ibindi. Cameraman je ndakakubwira akanimero. Akanimero agatanga cyane. Uko utugiye. We turivuganira. Wone wa fake. Turivuganira. Umuhungu en plus mu diaspora. Ibaze breve. Akaba n'amamega atagura. Hama ngakeneye muvugane. Muvugane iki? Ahubwo muvugane iki? Ahubwo utarafise la telefone. Umvuga sanga nyene urazi nyene kayigeze kuba yayi. Ibaze re telefone iramenetse nyene Chumubwira ati bigereje telefone yapfuye ati guma shaka uguma kuzini telefone z'abagenzi umubwira umugenzi ati niza telefone mvugana n'umusheri wawe ibaje frère ari mu diaspora akorera amadolari nta soni imiliyoni zirenga 3 ku kwezi aronka z'amarundi hakabura basi no vuga ati kabasi ku kwezi nimba ndose 3 million basi nzo ndamuha n'umusheri wanje basi 20,000 basi ntana endizieme y'amahero korera yobarimo kashane hatari burya bahungu muramwicunga nimba mudashaka kugira abashire banyu neza mureke guza muraraba basa neza wewe nimba umushire wadashaka kumukoresha mu mutwe udashaka kumukoresha inzara udashaka kumugurira amamega udashaka kumugurira telefone utekereze ubanze urondera amahera kuko uzogira mariage none ivyo byose mu gihe utazoba wavyiteguyemwo uzoca ubikora ngo iki ibaze rero umuhungu murakundanye ugasanga mukundanye imyaka 2 nta no dukandambira arakugurira ntana imyaka 2 urana kiya ikopo ca Movit kigeze umenga muri wimira nta nica arakugurira kandi yanangira niyo amavuta azimbutse ibaze none ni mwabana uzomubwira ngo shiri ngo muhira ngo naho nisiga amavuta ya 50,000 yakugurira atamenyere no kukugurira na yawe imira uzamubwira ngo urumva ngo shaka ngurenga ibaze ngo ya 500,000 ngo ayikugurire abagasha yo chabana mega ni kukonona chagera kugurira gashwashwa gusara gashwashwa zisigaye zigaze muri kanani none risi uwo mpunga atagira amahera wamukundiye amahera yafise ahubwo nta arayafise ntayatanga wamukundiye iki je nyene kwara nyene bivanye n'ubuzima nyene twakundanye arimwo ico gihe mugabo ico gihe apana nubwo buzima yari arimwo twakundana nyene muri duke nimba ari 2,000 ampaye navuga ati basi nyene n'ubuzima arimwo birapfuma basi birapfuma mugare cyendaba n'ubuzima arimwo ubu nyene wapi na negligence irimwo kwe Vraiment akagenda azi yuko natana telefone ufise ntaniyumvira nameze tanagahera akora ntaniyumvira ati basi ndamugurire n'akadokomo basi agatelefone kazimbutse kadokomo basi tuze turavuga ati abakobwa barakunda amahera ariko tugerageje kwanaliza iyi situation murumva ko ari ibintu bitumvikana niyo bitumvikana ko nta kuntu woba ukeneye umuntu ko mwamuvugana uzi ko ata telefone afise ngo aze araja gutira kugira muvugane kubera iki wewe nimba ubona ati je na telefone nshaka kumugurira reka gumumugora nimba udashaka ko muvugana reka mureke kuvugana ureke gumumugora apana gumuvuga ngagene utire kuyu ngo tuvugana kandi ufise amahera udashaka kumugurira telefone nta soni ngo cafata ni moto shango ngiye muhiri wabo bampe telefone tuvugana urumva kamara basa je ndomiyo ndavuze nico mvuga ndavuze nico mvuga naragize kwa kwihangana yo buyasigata none niwe munga hari wenyene basi nyene hatari niwe munga hari wenyene sindaronka basi wundi gusa nyene
kamera bari ngo muzaburijanira gukamera muyace mwese basi twofuma tunajana basi ntaco bitwaye aho bigeze naje nyigishe gukamera basi ego frame basha no kuri jewe ibi bintu byananiye kwakira je kandamubaza kwe kutokundana n'undi muhungu ja nyene byari byangoye nyene mugabo ubu vyaraheze ubu nyene biko biraza ubu uri mu nyinshi ndiko ndabona agaciko gutaba bari mu nyinshi nega bari gicu cyo gutaba wamuheze wamuheze je ndagushigikiye nahevye kera basha ntimusigare murantuka muri commentaire ivyo ni ibintu vyumvikana kandi uzontuka azokwimenya ivyo ni ibintu vyumvikana nta kuntu ushobora kugira umushero mu diaspora akabazi ko ata telefone ufise akaguma kubwira ngo uje gutira telefone nkande ukanayigurira rakaca shaka kuzirigura ukaciyigurira mu mahera yawe atazi niyo wayakuye agaca shaka ko muvugana aho basi na telefone wagerageje kuyironka ariko nta namame gugira ariko ngo mugoye muvugana atarakibe yaguterereye muri commentaire abakobwa bose muze muvuge kuri video je duhimanuro mushiki wacu nta kintu rero cantangaje nko kubona n'umundi muntu urumva twari tuzinanye nagiye tunakundanye duhura n'umuntu nyene duhuriye mu kigroupe kiri hano umva ntitunazinanye sindamubona amaso ku yandi umva ngari muri Kenya mugabo n'ukuri mpari nka aramaze kundukira amahera atari make n'ukuri kari tutanazinanye ibaze vraiment umuntu muzinanye ntacyo agufashije mugabo umuntu mutanazinanye ibaze jere byarantangaje n'ukuri ndavuga no nibi bintu biriko biza gute umuntu tuzinanye yagiye tunakundanye nta na kimwe mbona yigeze amfasha ariko umuntu urumva tutanazinanye sindamubona n'amaso ku yandi naho nabangira ndi kwishuri nkavuga ati n'ukuri je numva shonje basafuma nza mbona andunkiye nka 20 ndi kwishuri ibatse bana bahungu bari serieux biratangaje nuko barantuka bava bantuka banyica nk'uwo muntu wengira nk'iyagenda tuzinanye ngirawe zakwa birenze hari icyari kuvamo kwera ngira mbafise na characteristics kaze karanjana kwishuri guys abakobwa ama commentaire murumva ko ibintu bibabaje n'abahungu mugire ama commentaire kubera nimba mushigikira umugenzi wanyu mubivuge nimba mutamushigikiye navyo mubivuge katugushimire risi kuba watwitavye malgré ivyo wari kubufise uri kurakora ukatubwira inkuru yawe utagize ubwoba nubwo nari navuze ko ufise ubwoba turagushimiye Jesse nakubwiye ko ndi muri gente turagushimiye cyane namwe murakoze kuba mwanyiyumviriye ko ego turabashimiye cyane abariko baradukurikirana tubibutsa ku batarafyonda subscribe ni WAGOS TV ku ma platform yose sindaho yasubiramwe ndibaza mwayumvise ama platform yose muzi abaho muzaje kuraba ni WAGOS TV mugiye subscribe share na comment abantu bakeneye ko mu kiganiro gikurikira ivyo twovuga ko barashaka kuvyandika muri commentaire ati dukeneye ko muzovuga ku bintu bijanye ni abafise ibibazo byose bakavyandika muri commentaire tuzovyishurako murakoze cyane yari Ange Kesi igira neza mu kiganiro Let's Vibe twatumiye umwigeme wacu Lisi akaba yatubwiye inkuru y'urukundo yiwe nayibabaje ariko murumva ko atanguye kuja mu nyishu turabashimiye cyane ko badukurikiranye ciao ciao